hari n'abavuze ngo naringiye ku mugabo nabyumvise maze kugaruka ino narumiwe abantu biyumvira ibintu byinshi ariko muribaza ko nzocikira vraiment nzogenda kumuranga izuba riva ndabatumire mu nterere abari hanze mu amadolari abari mu Burundi mu Marundi abari mu Rwanda mu Manyarwanda abari muri Tanzania mu ajyana amashiri mbega nzogenda kumuranga izuba riva ni n'umwaka navuga gute nabanye n'Imana ukuntu cyane ndashaka ko dusegura ukuntu wabanye n'Imana ukuntu cyane uvuga ati nabonye ikiganza cy'Imana wari umwaka nyene ndi hafi na hafi n'Imana nikihe kintu cyabaye uravuga imiti ukuntu uko kw'Imana mbonye bitangaje cyane ufatisha kwawe mu Rwanda uno munsi Mimi mu Rwanda nirindi zina ni izina abona neza yuko ryubashwe izina rikunzwe na cyane cyane abo musangiye imirimo bifuza ko menya strategy yananiye benshi yatunaniye benshi gukoresha kugira ngo dushitse mu Rwanda duhabwe ibya valeur Mimi aronka wakoresheje ubuhe buhinga abandi batakoresheje kugira ngo nimba warabigezeko bibe byabaye gucira inzira abari inyuma yawe cyangwa musangiye akazi icyambere ni kubera Imana ni Imana yaduhuje yes kigira kabiri Imana yaciye mu mugenzi wanje yasanzwe ari n'umukinnyi wa filme akunda ibikorwa byanje yitwa Rebecca akina ari mama Niyo nibura urabibanga ya nyayo kwa nyayo nujya mu mama Imana yaciyemo niyo yaduhuje ndi Murundi kazi kandi kuvuga igifaransa no kuvuga ikinyarwanda no kuvuga icyongereza n'ibintu hindura ko Murundi kazi kandi n'uburenganzira bwa uvuga ururimi wiyumvamo nje nshatse kukubwira ngo ntibishobora kumpindura ko ndi Murundi kazi ntibishobora guhindura identite yanje yes kuko nanje aho kantu mandakimvira none iyo umuntu avuze icyongereza bica bimuhindura ko atari umunyarwanda abo ukivuze n'ababwira umunyarwanda ndavuga icyongereza haguma ndi umunyarwanda kazi cyangwa haguma ndi Murundi kazi kandi nkavuga igifaransa none aho rero no kuvuga igifaransa n'ururimi rw'inyamahanga bazize barareka kuruvuga cyo byihose guess nuko ubwo nubwo abafaransa rero ibyo ni ibintu bisanzwe abantu bazize barareka kubikomplika ni ibintu bisanzwe kandi ikirundi n'ikinyarwanda iyo mvuze umunyarwanda arabyumva n'umunyarwanda yavuze ndumva no kuvugana ururimi rumwe pe n'ibindi byose ni nijya nabyo namenya abayikomplika impamvu babikomplika yes nuko amashimwe abayuwiteka amashimwe abayimana yoyo ikomeza kuturinda ikakutugira neza buri munsi ikadukura mu bigoye ikadushira ahibona ko tubereye niko bimeze izina ryanje ni Elma Love Mwarimu nkundira amanda ndakuramutse aho uri hose nizere neza yuko uri muhunda marembe ndetse uwiteka nawe akomeje kukuyobora mu nzira nziza uno munsi ndi kumwe n'umutumire wacu uwiteka umutumire mwiza nko mubibona neza yuko turi ahantu hatuje ariko kandi nongeye ndabashimire mwese mukomeje kumushikira kubera ko intambwe ageze ko intambwe ishimishije cyane waneza yuko nto kwirengagiza kuvuga ko nanjye ndayishima uko biri kose ni Mimi Mihaye uno munsi turiko turakorana ikiganiro ariko imbere ya byose nkundira tubanze tumuhereza amashugwe yiwe muri commentaire kubera ko arabikwiriye amazi iminsi ariko aradukorera ibikora inka hakujya y'igihugu cy'u Burundi Mimi ikaze cyane umeze neza meze neza nyene ugumutagata marakoze akabanga ntakaye kukuma uri usa neza ko nabirenze bro ariko gusa ni kubera Imana neza neza turi mu ntango z'umwaka ubona neza yuko hariho byinshi byaciyeho mu mwaka uheze hariho byinshi twakoze hariho byinshi twifuje gukora tutanakoze ndifuza ko duhera hano Mimi umwaka awurangije yosigura gute wabaye umwaka umeze gute kuri we turagushimiye Imana yuko uduhaye kano kanya gukora ikiganiro bana natwe byo tuvuga izina rya Kristo baryoshwa hejuru kakanya gato tugiye kuganira ariko baradukurikirana bose bahabwa umugisha kandi natwe mwami dushoboze kuvuga amajambo yashobora kubagirira ikimazi mu izina rya Yesu ndabisabye amen fasha kano kantu shima Imana
mutima wanje we shima Imana fasha tugende basi Bandanye nshaka kumfashe tukaririmbire watuye shima Imana wowe rudahemuka nari kure nabyiringiro namba nari fise y'amasezerano y'ibizaba nari kure y'Imana ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye ubu sinkigenda niganira ndi umwana w'ihoraho. Yes, merci beaucoup. Urakoze gusengera iganiro cyacu akanona nibagiye nico ciza cyo gukorana n'umwana w'Imana iyo watirimutse arakwibutsa. Tuje ku kibazo twari twabagije uti umwaka uheze kuri Mimi yosigura gute n'umwaka wamubereye gute? Umwaka mwiza nabonye gukora kw'Imana gutandukanye nuko nahora mbona mu yindi myaka ku buzima bwanje. N'umwaka mwiza muri rusange, umwaka nakozemwo ibintu byinshi, mvuze ibintu byinshi mba ndiko ndagereranya n'iyindi myaka muri carrière ya film. Ni n'umwaka navuga gute nabanye n'Imana ukuntu cyane. Ndashaka ko dusegura ukuntu wabanye n'Imana ukuntu cyane uvuga ati nabonye ikiganza cy'Imana. Wari umwaka nyene ndi hafi na hafi n'Imana. Niki kintu cyabaye uravuga Mimiti ukuntu uko kw'Imana mbonye bitangaje. Ni byinshi cyane n'umwaka nambutse igihugu mara amezi menshi ari mu gihugu cyanje. Urumva ko ayo mezi menshi namaze mu gihugu kitari cy'iwanje, urumva ko nabonye Imana ku rundi rwego. Maze no kugaruka n'akantu ko gufata indege reka ndagashira. Nyene warafashe indege kiriya gihe nyene tugaruka hari ukuntu ugiye habaye alert ku bafana ku mbuga ati Mimi bagiye ku diaspora ntazogaruka. Haka Mimi ni hari n'abavuze ngo naringiye ku mugabo nabyumvise maze kugaruka ino. Narumiwe abantu biyumvira ibintu byinshi ariko muribaza ko nzocikira vraiment nzogenda kumuranga izuba riva ndabatumire mu nterere abari hanze mu amadolari abari mu Burundi mu Marundi abari mu Rwanda mu Manyarwanda abari muri Tanzania mu ajyana amashiri mbega nzogenda kumuranga izuba riva. Ibintu revye kugenda ninyegeje oya wose umuco w'abakristo. So rero navyumvise maze kugera ino sinenda bizi ntavyo waruzi abantu nyene barabivuze ariko nyene shima Imana cyane ko ajya amezi yose kabisa nari kumwe n'Imana cyane. Mu mwaka mwiza ntazibagira mu buzima bwanje. Ku bantu bakwihenze ku rugendo rwa Mimi rwari ruvuze iki? Rwari urugendo rugamije iki? Rwari urugendo rw'akazi nta kindi. Wamaze igihe kirekire utari mu gihugu, benshi batangura nyene kwemeza yuko vyanyavyo yarabaye mu diaspora. Kiriya gihe nabaye canke nagiye ati waramaze kuba mu diaspora. Igihe cyose utari urimo kuko haraheze amezi nkangahe? No uri mu Rwanda bari mu diaspora hajya ni mu hanze y'igihugu none uri mu diaspora. Reka ninjiye neza ufatisha kwawe mu Rwanda. Uno munsi Mimi mu Rwanda nirindi zina. Ni izina abona neza yuko ryubashwe, izina rikunzwe na cyane cyane abo musangiye imirimo. Ndifuza ko menya strategy yatunaniye benshi gukoresha kugira ngo dushitse mu Rwanda duhabwe ibya Valeri Mimi aronka. Wakoresheje ubuhe buhinga abandi batakoresheje kugira ngo nimba warabigezeko bibe byabaye gucira inzira abari inyuma yawe cyangwa umusangiye akazi? Nta strategy nakoresheje n'Imana nirabipanze kuko kuva kera tutarabaha Imana iba yarapanze ubuzima tuzogenda tubamwo. muri nizera ko no muri ibindi mu byo gukina film Imana yari izi ko nzobikora kandi je ntabyo nari nzi nta nivyo nigera ndota. Urabyumva rero kugenda hariya
Imana ikahamera ikiganza ciza biri mu mugambi wayo kandi ndabishimira cyane. Connection yawe na Kilaman yaje gute, mwamenyanye gute? Icyambere ni kubera Imana, ni Imana yaduhuje. Yes. Kigira kabiri Imana yaciye mu mugenzi wanje asanzwe ari n'umukinnyi wa filme akunda ibikorwa byanje yitwa Rebecca akina ari mama Niyo nibura urabibanga ya nyayo kwa nyayo nujya mu mama Imana yaciyemo niyo yaduhuje. Umaze gushika i Kigali ku nshuro yawe ya mbere ugiye mu kazi wari uzi ko bakwakiriye uko bakwakiriye? Maze kugenda rega nagiyeyo tutazinanye nabariye jewe ngendamo sibiriya byari binjanye ego nari njanywe n'urugendo rw'akazi ariko nako ka film ariko katarago kugira collaboration na bariya bakiramana. No kuvuga bajya mwahuriye hajya nakubwiye kari ujya mu mama yaduhuje ni Imana yari yarabipanze kuri programme y'ujya mu mama nagiye kuri nagiye ndi kuri programme yanje yiwawe bwite uyo kuri kibazo n'undi muntu atari muri cinema. Wow. Ego nuko mu miseze duruze kubona ama video ya surprise wakorewe ya anniversaire mu Rwanda. Biriya bintu byatweretse urukundo abanyarwanda bagukunda. Barankunda kandi nanje tabakunda. Rero nshaka ko dushika hano ndaganiye ko dusigura abarundi. Hari abamaze iminsi bakomplika yuko Mimi yigize umunyarwandakazi nabibonye no kumbuga cyane ati yabaye kubera ko ugeze ku ma media yo mu Rwanda ikinyarwanda kiba cyinshi muri wewe. Oya uziko navuye no mbere cyane aheze kubera iyo ndiko ndakina film ino sishobora nyene keretse nyene hariho nk'akajambo gashaka kuza ariko kwa ko iyo ndiko ndakina film z'indudi mbagomba gukoresha ikirundi cyane. Ndarasubiyeyo rero narasubiyeyo cagize uziko iyo ngeze hari impamvu cishamo ikintu cy'ikinyarwanda basi hari igihe uri kuravugana n'umuntu kugira ngo basi mwumvikane ntaguma gusubizamo icyo kintu uvuze n'igiki. Rero kandi nanje hari ibyo numva mu kinyarwanda byinshi cishaka rero mvuge mu rurimi duhurizamo kandi rego ururimi rw'ikirundi n'urw'ikinyarwanda ni rurimi rumwe. None se ubigendereje ni kubera iki benshi bakunze ku komplika uvuze ikinyarwanda ukumva kumwe kuvuga izikindi nko kuvuga Igiswahili cyangwa Igifaransa safi ibaze. None je ndaje nsobanura impamvu abantu bakomplika imitwe y'abantu irenga amajana n'amajana ni imigeno ushobora kuyikorera mbabarira si ababikomplika bafise impamvu yabo sibyo ariko je mba numva ari ibintu bisanzwe nka Mimi ndo murundi kazi kandi kuvuga Igifaransa no kuvuga ikinyarwanda no kuvuga icyongereza ntibintu hindura ko umurundi kazi kandi n'uburenganzira bwa uvuga ururimi wiyumvano. Nje nshatse kukubwira ngo ntibishobora kumpindura ko ndi umurundi kazi ntibishobora guhindura identite yanje. Yes. Kuko nanje aho kantu manda kimvira none iyo umuntu avuze icyongereza bica bimuhindura ko atari umunyarwanda. Abo ukivuze n'abavuga umunyarwanda ndavuga icyongereza haguma ndi umunyarwanda kazi cyangwa haguma ndi umurundi kazi kandi nkavuga Igifaransa none aho rero no kuvuga Igifaransa n'ururimi rw'inyamahanga bazize barareka kuruvuga cyo byihose. Egese nuko ubwo nubwo Abafaransa rero ibyo ni ibintu bisanzwe abantu baduze barareka kubikomplika ni ibintu bisanzwe kandi ikirundi n'ikinyarwanda iyo mvuze umunyarwanda arabyumva n'umunyarwanda yavuze ndumva no kuvugana ururimi rumwe pe n'ibindi byose ni mijya navyo nomenya abayikomplika impamvu babikomplika kabisa. Nuko bakunze ba G5 Media neza niwe mutumire dufise no munsi ni Mimi for the first time ndamubazaniye je nka Elma Love. Hari byinshi mvise byo kuyaga nawe nari maze igihe kirekire kabisa ntakorana nawe ariko ibikorwa byenda bikurikiranira hafi. Inyuma yo kutanguza imirimo yawe ndavuga filme zawe bwite ugeze kuri filme igira kabiri inama uduhaye ikibazo kica kihaba cyambere ni kubera iki gutanga filme mu kiringo kirekire kurinda gutinda ibibazo bihari nibe kugira ngo Mimi ntatange filme ku mwanya nkuko tubibona handi. Ndahera ku bibero by'umuzeyi ndazi kare benshi barayinyishyuza nabuze support nabuze umuntu ushaka kunsupportinga kuko ikeneye support nyene ikwiye ko Mimi nyene ngwana nka Mimi ndije nyene
muca muvyumva nyene. So rero hari ibyo mpamvye n'ibindi ntashobora guhamvya, niyo mpamvu ibibero vy'umuvyeyi taraboneka, ariko Imana yo mwijuru bimfashemwo no kuri kogwe nanje nzoyishimira aho bigeze, kubera ko iyo abantu baguma kwishyuza ikintu biraruhisha, birakuruhisha wewe nyene nk'umuntu baba bariko barishyuza. Ntibona ko bishobora kubona umenga vyotakaza icizere kuri abafana bavuga ati ariko mu by'ukuri suko nsubwaba siki, ahubwo nibyo bibazo tugenda turagira inama nayo. Icyatumye iteba nuko hari umukinnyi yabuze, sinuba ngo yarabuze ahubwo yarafatiriwe n'akazi atari hano hafi mu Burundi. So rero bihangane, twaratangiye no kuyikora, ariko hari ibindi bintu kugira ngo bibandanye ari uko abagomba kuba hari. So nihangane rero, ariko usa n'utorehewe muri kano kazi kawe mu ruhande rwawe. Murandi ibitero byinshi mu izina rya Yesu, abazimu bashe pe, nyene bino bintu birimwo intambara nyinshi pe, ariko ikintu ca mbere ni ukudacika intege. Ni ukudacika intege, n'abafana bacu ntimucike intege. Icyo tuzi nuko twitavye umuhamagaro, tugomba gukora ico Imana yashize muri twebwe. Niyo mpamvu nubwo ntaba ndiko ndakina ivy'iwanje, mba ndiko ndakina ivy'abandi kugira ngo vyibura basi bamburiye iwanje bambone n'ahandi. Ego nuko nubwo babifuza kumbona iwanje cyane, muzoze muransengera mu supporting. Kandi ikintu ca mbere biraguye burya udafise ibikoresho vyawe ntukora ibyo ushaka. Ubundi akaba nafise ibikoresho byo wanje mba nta munsi ubuhera nta basi nagize akantu ndabaha.